Mu masezerano yo guhagarika intambara yatewe k'igikumu itariki 7 Nyakanga umwaka wa 2026 ku rupapuro rwa mbere yaba leta canke imigwi yagwana biyemeza gushira mu ngiro ayo masezerano yose uko ameze. Ku rupapuro rwa kabiri mu byo leta yasabwa mu ngingo ya mbere mu kigabane ca kabiri leta y'u Burundi yasabwa gutangaza ubudahangagwa ku banywanyi b'umuhari Paripehutu FNL ku vyaha vyakozwe mu gihe c'intambara gushika kwitegwa ko igikumu c'ayo masezerano yo guhagarika intambara. Inyuma y'amezi abiri aho leta y'u Burundi igarukiye Bujumbura yaciye yemeza itegeko nimero 1 akarongo 32 ryo kwigenekerezo rya 22 Munyonyo umwaka wa 2026 rishira habona ibijanye n'ubudahangagwa mu gukurikiranwa mu butungane ku migwi yose yasinye amasezerano yo guhagarika intambara yo kuandwi Nyakanga 2026. Mu ngingo yaryo ya kabiri ubudahangagwa canke mu bijanye no kuridakurikiranwa n'ubutungane biraba gusa mabi yakozwe mu bijanye n'ivya politike kuva ku itariki ya mbere mu kakaro 1962. Iryo tegeko rikagira agaciro gushika kwishigwa mu ngiro ry'umugwi wo gusubiza hamwe no kurekuriranira n'ishigwa mu ngiro ya yasentari dasanzwe. Ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha byo mu ntambara bikaba bitarabwa n'iryo tegeko, ari naco iryo tegeko ryazanye rishasha. Tugarutse mu masezerano y'Dar es Salaam yo guhagarika intambara mu ngingo ya 3 agace ka mbere abanywanyi ba Paripehutu FNL barahabwa ubudahangagwa, ari nayo nzira yo kuzoca harekugwa n'abafungwa ba politike nabo mu ntambara. Muri kino gihe rero abakekwa kwico caha c'ihonyabwoko ry'abanyamurenge ari wa Gatogwasa yararongoye umuhari Paripehutu FNL na Pasiteri Habimana yawuvugira bemeza ko bafise ubudahangagwa bahabwa n'amasezerano y'Dar es Salaam yo guhagarika intambara bakiyamiriza n'ingingo y'ubutungane kuko ngo atabubasha bufise bwo kubakurikirana. Tubibutse ko kuva itariki 24 Munyonyo uyu mwaka Pasiteri Habimana amaze kurengwa inshuro 5 Agatogwasa nawe akaba akiri ku nshuro ya mbere. Iyo modoka yo mu bwoko bwa Iyasi beshi batazira Noah yafatiwe mu Nyakabiga hafi y'ikigo SOS igomishikiri barabara Avenue de l'Université. Nimwe mu modoka zari zaherekeje Agatogwasa gushikikiriri imuhiriwe igihe yaravuye kwitaba mu butungane. Abari muri yo ngo babonye bakurikirwa na pick-up zibiri z'igipolisi, imwe muri zo iraseka imodoka yabo ikigwa mu nkombe zibarabara. Abo banama rimwe bamenyesha ko ngo atakosa na rimwe imodoka yabo yari ifise ko ahubwo atakindi bazira atari ukora abanywanyi ba Gatogwasa. Ubutwara igipolisi kijeje uruja n'uruza mu mabarabara akaba ari nawe yafashe iyo modoka yatumenyesheje ko ngo babirutse ko ku makosa yuko imodoka yabo ngo yari ifise ibiyo bitabonerana bimwe bita fume mu rurimi rw'igifaransa, ngo nuko kandi yari pakiye abantu barenze. Ariko babonye ko vyagenze bari muri ico kibanza batumenyesha ko muri iyo modoka ngo harimo abantu 4 igihe yasekwa na pick-up y'igipolisi hakwa kubisanganya Imana irakinga. Abasho badutse kuraba ibibaye abo bapolisi babamenyesheje ko ngo ari imodoka yari yibwe ifashwe. N'umwete mwinshi abanyagihugu barengera kuri ya modoka bayisunika bayikura mu mfurega aho yari yaguye, ubona ko bari babwiye ko ari yibwe. Mu nyuma gato bamaze kuyikurayo niho bamenya ko ivyo babwiwe atari ivyo. Abanama nimwe bayoboka Agatogwasa bari muri iyo modoka batinaga hotoro katagira izina bagasaba gufatwa cyo kimwe n'abandi. Basaba kandi ko ngo babiri muri bo bafashwe batabwa mu mvuto ko borekugwa cyo kimwe n'imodoka yabo ubifungiwe muri PCR.